Murakoze cyane igituma ndi ngaha jewe uno munsi itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu sanzwe imisi yose mpimbaza isabukuru y'amavuka yanje. Rero uti bimeze gute uno munsi nari nifuje ko iryo sabukuru ryanje no rikorera hamwe n'abandi abana bato cyane badafise amikoro bataronka ico barya bataronka utuntu bambara. Mbere nanabazaniye n'ibindi bibondo byaje biva mu muji kugira ndabereke ubuzima bw'abandi bana ngene bumeze. Hari abavuka no munsi bakasanga baguma birira imiceri ibintu byinshi bakanabakubita kugira ngo bafungure. Au contraire hari abandi nabo batigera baronka ico bambara batigera baronka ico bafungura. Hello bakunzi ba SKY Media TV, hope aho muri hose ko mumeze neza. Ni ku munsi nyene wundi kandi nk'ibisanzwe unyumvise kuri microphone ucumenya yuko ndakuzaniye update zimwe utazosanga ahandi nk'ibisanzwe muri kumwe nanje amigo Amin Chaga the classic. Ndakwibutsa yuko wewe utarafyonda subscribe wamaze guhomba kuko ibintu byiza bibe biri ngaha. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu turi kumwe n'umupapa, navuga ko ari umupapa mugabo umupapa kiri jeune. Araza kutubwira amazina yiwe hama atubwire n'icatumye tuba turi ngaha mwaka kanya. Karibu cyane. Murakoze cyane SKY Media turabashimiye kuduha akanya nkaka turanezerewe cyane. Amazina yanyu ninde? Amazina yanje ni Hakizimana Christophe niyo abavyeyi banyitse ariko kandi papa yakunze kuntadira akazina bita Jabo n'abantu benshi no musi niko bazi niko kumpamagara. Turabona turi mu nkengera z'igisagara ca Muhinga ahasanzwe haba umuryango no kuvuga wagutse wabatwa. Kubera iki uri ngaha tukaba tubona wambaye n'inkofero mengo iratandukanye abantu bipfuza kumenya ni kubera kuri ngaha. Murakoze cyane igituma ndi ngaha jewe uno munsi itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu sanzwe imisi yose mpimbaza isabukuru y'amavuka yanje. Rero uti bimeze gute uno munsi nari nifuje ko iryo sabukuru ryanje no rikorera hamwe n'abandi abana bato cyane badafise amikoro bataronka ico barya bataronka utuntu bambara. Jewe navuga ati ifoke nabo tubibuka namba je naravutse nabo babone ko hariho abandi bana babayeho neza baguwe neza hanyuma tugasangira umunezero. Niyo mpamvu ubona nambaye ino nkofero yinde baza abenshi barayizi ni kimenyetso cyuko hari ikintu kanaka kiba cabaye cy'umunsi mukuru cyane w'amavuko. Murakoze cyane. Bivuze yuko Jabo ariko ahimbaza anniversaire yiwe. Kubera iki wahisemo kuza guhimbaza umunsi mukuru wawe w'amavuko? N'abatwa urakoze cyantumye ndabikora jewe ndumukristo mu buzima bwa misi yose nikorera utwanje nta kazi nyene gadasanzwe fise ariko navuze ati erega bajya abana ndaze murakunze kubona benshi mwibarabara benshi bibisuma uzosanga ari abana cyane babatwa bataronse urukundo rw'abavyeyi ngo babereke ukuntu abana bakwiye kubaho ntibitabweho. Cavuga ati reka je ngende tuganire ndondera utuntu kanaka nararondeye ibitumbura nararondeye imbombo nararondeye ibisuguti ariko kandi haro n'abakunzi banje basanze bakunda ibikorwa nk'ibi banshigikiye bavuga ati ico gikorwa ni ciza cyane kanatsinda gikora ku mutima w'Imana. Cavuga ati nubwo tutoza tuzokurungikana nambari nk'igitumbura kimwe ugende uhimbaze isabukuru n'abandi bana unezerewe. Mbere nanabazaniye n'ibindi bibondo byaje biva mu muji kugira ndabereke ubuzima bw'abandi bana ngene bumeze. Hari abavuka no munsi bakasanga baguma birira imiceri ibintu byinshi bakanabakubita kugira ngo bafungure. Au contraire hari abandi nabo batigera baronka ico bambara batigera baronka ico bafungura. Ariko no munsi nshaka kwigisha abana ndababwira ati burya hari nubabona ubuzima bwawe bumeze neza hari abandi bumeze nabi bidakunda ko baronka ico bifuza. Ni mwiyo ntumbero navuga ati anniversaire yanje n'abandi ngoma ndahimbaze reka ngende n'abandi bana nabo banezerwe babone ko ari urukundo ruva mu bavyeyi na cyane ko ndi papa bientôt. Merci. Papa bientôt. Jabo. Oui.
turashaka kumenya Eh. iki ciyumviro cakuje mu gute Wow. ni ryari watanguye bino bintu mu Eh. mwaka wa mbere no mwaka wa kangahe Okay. iciyumviro catanguye kuza gute kugira ngo wiyumvire ko wokora ibintu nk'ibi murakoze cyane iciyumviro mbwira ngo kinzemo mu mwaka uheze caranjemo ndagikora je nyene ndazana dutumbura dukenya mugaca mvuga ati foke ndabitegura mu wundi mwaka nze nyene narose n'utuji kugira ngo bibandanye biba vyiza cyane rero ico ciyumviro canjemo gute nakubwiye ndo mukristo ndakunda no gusenga mu gihe ndiko ndasenga iryo jwi ryagurutse mu mutima wanje ndavuga ati ifoke wiyumvira ku bantu kuko namba umuntu ahezagiwe burya byari vyiza ko nabandi bamenya ko yahezagiwe c'est vrai igiti yo camye burya sico ciyamura ahubwo abantu niwe baza kucamura avuga ati reka nje kwamura bijya vyamwe rero nanje muri duke Imana ifise yampaye ndavuga ati ndafise abo nsumbije ibintu kanaka rero narabiyumviriye ko cyane ko ari n'Imana yabiyumviriye ko kandi atsinda Imana ikorera muri jewe ego nico ciyumviro cahagurutse kiva mu mutima wanje ndavuga ati feko ndagikorerako kandi atsinda n'ijambo Imana yavuga mu kugwa ikintu iguha ijambo ayo mukaca uri pratique merci beaucoup ego mbega atari ku munsi w'amavuko ntibirashika Mhm. mu yindi minsi ukaza kubakubitirako cyane wow merci beaucoup ati umbaje ikibazo ciza cyane ukuntu bimeze utari ku munsi w'amavuko nibwo buzima bwanje ndakunda kuba ahantu cane hari abantu badafise amikoro kanaka rero kugira ngo ico cyumviro gihaguruke ndakunda kuhatemberera hano hantu amabonye kwa rutuzu dutandukanye utuzu tumeze nabi ndakunda kubatemberera nkabona ubuzima babayemo bikaca bintosha ku mutima nkaca numva ndababaye nkaca mvuga ati ifoke aba bantu mbere bibaye vyiza novugira novugana bamvuga ko nododora ariko nobwira n'abandi bafise umutima w'impuwe ko boza bari depressa bakagenda bagatemberera ahantu hatandukanye kugira ngo nabo babone ubuzima bw'abandi bantu kuko tubayeho gutandukanye cyane nk'umwabibonye ahantu hari amazu mabi utuzu tumeze nabi nk'iyo ndyamye nkibuka ko hari abandi bantu imvura iguye baca bavyuka bakagenda guhiga ahantu bari bwicare canke bari buryame nca numva nyene mu mutima binkoze ko cyane ati rero byahagurutse ryari ni gihe naza ndagenda naje hari umunsi nigera kuza ari mwijoro yinje uwo munsi sanga abana baryamye mu nzira bari gusa atatuhuzu bafise cyamvuga teko man kweko ibi bintu bimeze nkuko rero niyo mpamvu anniversaire yanje amvuga ati kandi mwayibonye civugo ca anniversaire kivuga ngo umugongo w'Imana uraryosha umunyenga bisigura namba Imana yaratanze umwana wayo Yesu Kristo ko bamwemera ifoke byukuri uwo mwana wayo bamenya ko yapfiriye abantu bose ntiyapfiriye abazungu ntiyapfiriye abirabura yapfiriye abantu bose rero niyo mpamvu mbonye umuntu abayeho nabi cyane nibaza ko atamenye naje kubwira bano bana ko nabo Yesu yabapfiriye ahubwo bari ku mugongo wayo kandi umugongo w'Imana uraryosha umunyenga merci beaucoup ego turashaka kumenya watubwiye ati si turo yawe ya mbere no bugira kabiri aha bakubonye bavyakira gute wow merci ikintu ca mbere no munsi aha hantu ndagomba ndakubwira akantu kamwe ahantu haratinyitse so wari wese ahagendera ati gute nabantu bwa mbere umengo bari muri kimanza kirizore umengo nabantu bigunze mu gihe rero babonye undi muntu aje baratangara ariko je no munsi baramaze kumenyera bose barazi jabo bambonye bavuga jabo kubera iki barabonye ko dukundana kandi barabonye ko ndabiyegereza sindabinyora ngo ndabashire hirya kubera iki abantu benshi bakunze kuvuga ngo barya ngo nabantu babi ngo ntibashoboka ngo rero ngo ntitwobajamo ariko jewe navuze ati nta macakubiri mfise imbere y'Imana kandi tsinda yakuweho n'umusaraba rero nta bwoko buhari ngo abatwa ngo abantu abariya nabari oya ahubwo navuze ati bose n'ab'Imana merci beaucoup ego nk'abariko baradukurikirana ubu nyene bashoboye kubona ibintu biriko biragenda ngaha ego umbure ngo bagakogwa ko niki gikorwa uba wakoze ego ubahamagariye gukora iki urakoze cyane ikintu ca mbere nahamagarira ku muntu wese karatwumviriza ariko aratubona no muhamagarira ica mbere manze nshishemo nk'ijambo ry'Imana kuko umugisha jambo ry'Imana tubwira ngo data arashemagizwa iyo nama kandi nkama cyane nace ndakubwira akarorero igihe tweko turaganira ndakubwira ati burya igiti iyo camye kikamivyama vyinshi sico ciyamura
ni mino ntumbero ndiko nakubwira ati mu gihe camye abantu baraza bakacamura bakwera iki bakinjoyinga bakanozerwa n'ivyamwa vyacu rero nanje nagomba gutumirira umuntu wese afise umutima w'impuhwe na cyane umuntu afise ico asumbije uyundi kuko ngaha kwisi ntitwaje tugaragara hari ibintu Imana yaduhaye vy'ingabire kanaka ariko nagomba gutumira abantu base umutima w'impuhwe kugira ngo nabo bazoze bariyumvira kuri babandi badafise amikoro cyane kandi ndanatumira aba bana bari ngaha no musi nabahaye ibitumbura imbombo tuji ariko nta mpuzo bashoboye kuronka ariko ndizera Imana ibamurije ko mu mwaka uza no naronse impuzo kandi nkanatumira n'uwo muntu ariko arambona yuko twoja hamwe hanyuma tukarondera impuzu tukazegeranya umwana afise uduhuzu tuba twaramurenza avuga ati reka niyumvirire nkurire batoyi bana cyane barya batafise hepfo na ruguru chefo ni ruguru murakoze hariyo nabandi bariko bararaba ino video ego mbere bavuga ati uyu muntu arahimbye bo babwira gute umuntu aragize ati arahimbye nuko afise ibyo tangaye okay murakoze nibaza ko uwo vyumvira yoba adafise umutima w'Imana ati gute jewe namba vy'ukuri nafashe nk'ibihumbi 10 nkabishiramo ngaha icambere coco Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu azimbura ico yabivye ico biba nico wimbura je naba nabivyico ejo nzovyara ibibondo kandi sinzi ejo ngene hazoba hameze mugabo ndizera ko hazoba hameze cyane kubera iki Imana imigambi dufise ko ni myiza cyane ariko nagomba kubwira mu gihe usohoye imbuto ukayitera ntizogaruka ari yayindi ahubwo izogakigwiye ndizera ko ibi nubwo ntazoba nkihari abana banje nabo bazobironka ko umugisha kuko ibindi bikorwa by'umugisha cyane kanatsinda ntidukora ibintu ngo tuze turonke inyungu ndaza nawe cyane kuko benshi bakunda gukora ibintu bavuga ati ndaprofise harimo amahera ngomba imfashanyo ziva hanze ariko je ndabikora kubw'urukundo Imana yadukunze kandi bivuga ati nimukundane twebwe dukundana kuko ari banje kudukunda naza ko mwantahuye cyane umuntu yumvira ko ndiko ndasesagura ari henze cyane kuko jewe ndiko ndabiba ndiko ndateragira mu gihe cyanaka kindi nzokwimbura umusesekara Ego Jabo ni byinshi byavuzwe ni byinshi byakoretse ngira ngo nike kintu uduhamagara waruzi yuko tuza kukubaza nkumbure ngo tutashoboye kukubaza ikintu bon numva byinshi mwabimbajije cyane ahubwo jewe bwa mbere ndabashimiye ko namwana tugendeye mu gashika aho tusanzwe twakoreye kino gikorwa byamenezere cyane ico navuga bon kumbaza ati mbe musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose ivyo ntimwabimbajije ariko no cangira ko nkabivuga Jabo jewe narize amashuri na université narayimaze narize santé publique ariko no munsi mana ko ibintu by'ubuzi bisanga bigoye ariko mfise ikize kuko Imana iri muri jewe irandemesha kuko igihe cyose isaha Imana ntihagarara nambe ibindi ko ndabikora nkabikora muri ni Isabukuru Yesu yabwiye ngo yabwiye abatuma Yiwe yabahaye amataranto avuga ati genda udandaze ibi umwe acavugenda arazika ariko abandi baradandaje acabwira ati mweko mwizige kuri bike nzobaha kugaba vyinshi mugenzi wanje mu manyesha makuru hari ikintu cyambere umuntu akwiye kumenya muri dobiki ufise iga gutanga utange hanyuma uko utanze kandi nabamubwiye nta byinshi umuntu azoronka avuga ati ahantu ushobora gutanga nk'abandi kubera iki igihe cyose ubonye ko atavyo ufise uzokwamata ubona ko atavyo ufise jewe kugeza no munsi nyene numva cyane niyumvira ku bandi kuko ndaze ko nanje hari abandi banyumvira Amen, merci. Okay. Jabo girara akajambo kanyuma ubwiye abantu bariko baradukurikirana. Murakoze cyambere wewe uriko uradukurikirana turabashimiye cyane ko mwafasha kanya mukaduha akanya kandi mukumviriza kino ganiro cacu kanatsinda kandi ndizera ko hari icimana ihagurushe mu mutima wawe kuko namba wagikurikiranye kuva dugitangura uhejeje hari icimana yavuganye nawe mu mutima wawe rero ndagutumiye ushobora no kundondera tukabikorana shavuga ati mbe no bikora gute hariho nabandi benshi bamerewe nabe hari abana bo mwibarabara hari abandi badafise icepfo ca ruguru abo bose jewe nawe dufatanyije turashobora guhindura ubuzima bw'abantu kandi Imana igendera muri twebwe iyo Imana igendera muri twebwe igomba ko tugaragaza ubuzima bwawe ngaha kwisi merci beaucoup nibaza ko nashoboye kuvuga neza
reka renda gushimire wafashe kano kanya mu kudukurikirana ndakwibutsa ko utarafyonda subscribe rabaho hasi ufyonde subscribe kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo nuzoze uraba uwanyuma mu kubona ibiganiro nk'enibi nkibisanzwe mwari kumwe nanje amigo Amin Chaga Classic kuri microphone nawe ubutaha bye bye ciao ciao. Merci.